bakuzi ba Kibonobono Media turonge kugaruka kandi hano kuri ya mbonesha kure yanyu canke kuri ya TV yanyu. Turaje kugira ngo dushobore gutanga umuco mu tubazo twinshi tukunda kuba twishurwa, tugomba dushe ku masonga. Ibibazo bimwe n'ibindi bikunda kuba byishurwa bibazwa mu bijanye na ningene kuba mu mugambi wa Kibonobono Oil, mbega hasabwa iki, inyungu ni gute? Okay, kora subscribe, ukore share, ukore na like. Mu gifaransa ukora s'abonner, j'aime canke ukore partage kugira ngo turushirize gusangira byinshi biciye hano kuri Kibonobono Media. Okay, ikibazo ca mbere kunda kuba kubazwa ati mbega ikibonobono ni giki? Kibonobono ni gitegwa ubona ko ari gitegwa cigeze kuba kiza mu Burundi, ariko cige kitari gito aho cazanywe n'umuzungu yitwa Alua, kizananye ni gitegwa citwa icayi, akizanana n'ikawa. Cyo kimwe n'ikibonobono biboneka rero yuko inyuma yuko abazungu canke umukoroni amaze gusubira, igitegwa cy'ikibonobono shashe kibura ikibanza, niyo mpamvu ubona hasigaye ibisigarira. Rero kibonobono ni gitegwa cigeze kuba kiri mwanga mu Burundi, hanyuma kandi kirahari, kiri mu bwoko bw'ibitegwa vyitwa ibihahe, aho ubona yuko ari gitegwa gifise akamaro kanini cyane ku buzima bw'ibitungwa, ku buzima bw'abantu no ku buzima bw'isi muri rusange, kuko mu kibonobono mu mababi yaho haravamwo imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bw'abantu canke bw'ibitungwa. Aho ubona kandi ico gitegwa ubwaco naco citwa intabire, ugiteye mu itongo ryawe kiba intabire nziza ishobora gukingira isi. Aho ubona kandi ico gitegwa mu bihingu mu vyamwa vyaco hariho intete zivamwo, izo ntete nazo ziravamwo amavuta, nazimamaze kuyabona kuri no samirizi nyene canke kuri no mbonesha kure. Aho ubona rero yuko havamwo n'ikindi kintu kidasanzwe, intabire nziza cyane, ifumbire yuzuye, mu gifaransa bavuga ngo iri totalement naturel kandi idashobora konona isi. Ikindi kidasanzwe kuri ico gitegwa nuko iyo ugiteye ku mubari w'itongo ryawe canke y'umurima wawe ari wo wose uba ukingiye ibindi, kandi iyo ugiteye mu itongo ryawe nubwo ryo bari takimera usanga ririko riramera. Okay, bananya mukora subscribe ku batarayikora, tubabwire ibyiza n'akamaro ko kuba muri koperative Kibonobono Oil. Kibonobono Oil rero kandi hariya kugira ngo umuntu abe umunywanyi amafaranga 12,000 vyonyene abajeje kuba umunyamitahe muri iyo company yitwa Kibonobono. Aho rero atanze iyo mitahe yiwe abaronse uburenganzira bwo kunguka ku nyungu izarizo zose bamaze gukora canke company imaze gushikako. Ariko kandi hagataho umuntu arashobora kugura imitahe irenze umwe, kagura myinshi ivanye n'ubushobozi bwiwe, kugira ngo batoyi bamwe bafise make bafashwe n'afise menshi. Ikindi rero kidasanzwe hariya nuko muri Kibonobono Oil dusanzwe dufise umugambi ukomeye cyane wo kugira ngo dushobore kugwanya ubushomeri. Aho rero cyabumva yuko muze tugashira ingufu hamwe dushobora gukora tugira ngo dukureho ubushomeri, tugahana ubuzima muri rusange. Inyungu rero tinunguka gute nshizemwo imitahe yanje muri Kibonobono Oil. Uyu munsi muri Kibonobono Oil tuko turarima igitegwa tugihinguramo amavuta, murabona yuko turi muri izine aho batko turahingura. Nukuvuga yuko ushizemo imitahe yawe amafaranga yawe uba uyahinduye umukozi, shacha kurima hanyuma tukazimbura tugahingura canke tukazoshora ivyo twejeje. Mu gihe rero inyungu ibonetse washizemo imitahe aca yunguka bivanye nayo yashizemo. Rero bakunzi namwe mukurikirana kino kinyamakuru cacu ca Kibonobono Media, turabaha ikaze abamaze kwinjira mwongereze imitahe, mubwire inshuti n'abagenzi, hanyuma namwe mubonye nka bushasha muze tufatanye iterambere ni cash hamwe na Kibonobono Oil. Ciao ciao.